Mana data mwiza, Mana nziza, Mana dukunda, turagushimiye Mana aka kanya uduhaye ukadukoranya nka bene wacu twizera Imana imwe, twizera wowe waturemye, wowe wama utugirira neza igihe cose. Turagushimiye Mana ukuntu udukunda, turagushimiye Mana ukuntu wamana natwe mu bihe byose na hose. Turagushimiye Mana muri aka kanya uduhaye, turasengeye Mana ugira atugaburire ijambo ryawe, Mana ubane nawe, mpwemu wawe abe ari we amukoresha, amuhe ubwenge, hama natwe mpwemu adusigurire icyo dushaka gukora. Nuko Mana utwana natwe uhezagire umwe uwo ari we wese mpaka ku mpera y'iki kiganiro cyacu. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Amen. Ego, turashimiye turakiriye kandi mwene data kandi yarandondeye kenshi amaze kundora twaraganiye kandi twaranezerewe. Nawe n'umukozi w'Imana akunda Imana cyane. Yesu amuhezagire. Murakoze cyane. Murakoze cyane kutwakira. Yesu aguhezagire. Ego. Nanje naranezerewe cyane kuba muri uwo muryango. Amen, amen, amen. Nivyo gushimira Imana umuntu ashitana akasanga bene data. Ego ndanezerewe cyane kuba muri mwebwe, Imana ibahezagire cyane. Amen, amen. Yesu ahezagire. Ego. Teka turaronka akanya kuganira. Karibu mwene data Pastor Gervais. Ndabaramukije mwese mu izina y'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakomeye. Ego namahoro. Imana ihabwe icubahiro, turiko turiga ijambo ry'Imana. Nk'uko nabibabwiye rero iri jambo ry'Imana turiko turiga muri formation des formateurs gagi. Naho muri hose. Nk'uko nabibwiye Imana yabazanye ngaha ishishije mu buryo canke buriya canke yitwa ko ari ibi bije bibazanye, mugabo si ivyo. Igikuru nuko mwaje kutabara bino bihugu vy'Iburaya, kubera bino bihugu vy'Iburaya vyarumye spirituellement, vyarumye mu buryo bwose, bikaba bikeneye nk'uko Pastori yaje kubibabwira amasengesho akomeye cyane, amasengesho ya wewe sundi nturondera uwundi wewe. Ico gituma Imana yakuzanye ngaha, ico gituma wo kwitegura bishobotse ugafata agakaramu n'agakaye ukandika ijambo turiko turiga. Kuryo jambo rizogutunga, iryo jambo rizogufasha, iyo jambo rizogufasha muri no rugendo uriko urakora. Twe turiko turasaza, mwevuze deje muri abajeune, muzoba muracafise umwanya munini wo gukorera Imana. Rero turiko turahana abasportif rore 4 fois 100 fois 4 fois bavyita gute abasportif? Haya bahana inkoni bariko bariruka 100 metres inkoni. Rore 4 fois 4 imwe n'ibyo. Okay. Numva icyo ndiko navuga. Urumva rero turiko turabaye inkoni kugira mwitegure, kugira mumenye ngene muriko muritegura, kuko Imana yabazanye ngaha. Murazi yuko mu Burundi ni kure cane, ibirometero ngira bishika Pastori ngira bishika 10,000 km. Nivyo? Ego. Ibirometero 10,000 murumva ngene bingana. Nico gituma rero nk'uko mwiyegize uba uhoraho arayumviriza. Uba uhoraho arumviriza, kumviriza uhoraho no kumviriza ijambo ry'Imana hanyuma ukarigendera. Tumaze iminsi rero twiga woba uri umuherezi. Umuherezi rero n'umuntu nk'uko mwavyize ejo yubaha uhoraho, akabyumviriza ijambo ryiwe kandi akarishira mu ngiro, akarigendera. No munsi rero turiga inyungu
n'impera y'umuherezi. Inyungu yungukiki azoronka impera yiye canke aronka impera yiye hano ku isi hano uri canke no mw'ijuru. Ivyo turavyiga. Twagomba kubanza kwibukanya umuherezi, kumbe aho barimwo bashasha, umuherezi ico arico. Umuherezi twarabonye yuko tuganira ko umuherezi ategerezwa kuba ameze. Twarabonye ko umuherezi mwiza ategerezwa kugira akameremere k'umuherezi mukuru. Umuherezi mukuru twarabonye ko ari Yesu Kristo. Umuherezi mukuru rero ntagira agasema. Umuherezi mukuru ari we Yesu Kristo, arera kandi ntagira ubugunge. Kandi umuherezi mukuru atandukanye n'abanyabyaha, kandi yashyizwe hejuru y'amajuru, ntarinda gutanga ibimazi vy'isi, kuko wewe yabikoze rimwe gusa, atanga ubuzima bwiwe. Amen. Ubu rero natwe turiko twimenyereza kugira ngo tugire akameremere ka Yesu Kristo muri bino bihugu turimwo. Imana yaragutoranije, yaraguhamagaye kugira ukorere Imana i Buraya, mu Budagi. Aha yaguhamagaye kubera wabanje kwimenyereza hariya wari Bujumbura, wari mu Burundi, warimenyereje, yaragutoranije. Hari n'abizotoranya ngaha. Ni ukuvuga uzotoranya, uzohamagara abandi. Ni ukuvuga iki? Ushobora guhamagara abandi mu buryo bwinshi, mu masengesho yawe, naho uramenya ikidago ugasenga, Imana ikakumva, ibitangaza bigakoreka. Imana twaje ngaha, twarasenze, abakozi b'Imana ari umwe canke babiri turasenga, none Imana yaduteye iteka spesialema na Pastori, twe na Pastori, kuko yaciye turubikira benshi. Twarishuwe Pastori, sivyo? Yego cyane, yego. Twarishuwe, yego. Twarishuwe. Aha n'Imana yabarungitse, niyo yabarungitse, si mwebwe. Mwashatse kuza, sivyo? Muravyumva, ni Imana yabikoze. Mu myaka ya kera Ubudagi ntibwakira abantu, ariko Imana ifite inzira zirenga 1000. None rero Imana ihabwa icubahiro. Turiko turakorera igikorwa c'Imana hano kugira ngo muzokorere igikorwa c'Imana. Umenye ko witeguye kugira ukore igikorwa c'Imana. Uzokora igikorwa c'Imana mu masengesho, uzokora igikorwa c'Imana mu kwigisha, uzokora igikorwa c'Imana mu kwigenza neza nk'umwana w'Imana mu guhera. None tuvyogenda gute? Dusomere Pastori Abalewi igice ca 21 umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 14. Abalewi igice ca 22 umurongo wa 14. Aho handitse ngo umuntu niyaramuka ariye ku kintu cejejwe atabizi, aza kirihe asubize umuherezi. Soma 21 Abalewi 21:16. Ariko 16, yego. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni ati umuntu wese azoba afise agasembwa wo mu ruvyaro rwawe, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, ntaze yegere ngo ampereze imfungurwa jewe Imana yiwe. Umuntu wese afise naho gezaho Imana iguhezagire. Ubu ibintu vyarabaye urudubi. Ubu gusenga no gukizwa yabaye nka muvuma, yabaye nko gupfa gukwirikira, nka kurya bagira bati mu mugambwe igugu. Suko bimeze. Utegerezwa gukizwa, kwirinda icaha n'igisa n'icaha. Niko gukizwa. Sukuvuga ngo gukizwa no kuvuga urababara ubonye icaha
ukumva ko utunduye ku mutima ukababara rwose. Aha nico gituma Imana yagize ngo umurongo wa 16 uhoraho abariya Mose ati bariya Aroni umuntu wese afise agasembwa mu ruvyaro rwawe uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana ntaze yegere ngo amereze imfungurwa jewe Imana yiwe. Ni ukuvuga guhereza imfungurwa Imana, gutanga ibimazi no gusenga. Mw'ijambo ry'Imana nk'uko nabibabwiye, Imana yumviriza amasengesho y'abagororotsi. Ukabona utari umugororotsi, banza uje imbere y'Imana usabe ikigongwe, wiyeze usabe ikigongwe, hanyuma ushobore kuza imbere y'Imana. Kare twabonye yuko umuherezi mukuru ari we Yesu Kristo atagira agasembwa. Aha naho twabonye yuko Imana yavuze iti uhoraho abariya Mose ati barira Aroni umuntu wese azoba afise agasembwa wo mu ruvyaro rwawe uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana ntaze yegere ngo amereze imfungurwa jewe Imana yiwe. Aha rero twabonye yuko Yesu Kristo yuko atagira agasembwa. Nawe ntugira agasembwa, urwanye icaha n'igisa n'icaha, wihane usabe ikigongwe Imana, usabe ikigongwe wagiriye icaha, usabe ikigongwe mugenzi wawe, usenge ni ukuvuga iki? Gusenga no kurondera ijambo ry'Imana. Gusenga no bigereranya ko ari kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, ategerezwa gufungura neza, ategerezwa kunywa amazi. Rero ndabigereranya yuko gusenga ari nko kunywa amazi, gufungura, gusoma ijambo ry'Imana ari nko gusoma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, uririmbure, urisome, hanyuma usenge, hanyuma uce wirinda icaha ico ari cyo cose, kuko Yesu Kristo twabonye yuko atagira agasembwa kandi yera kandi atagira ubugunge. Ntugire ubugunge inshuti zanje, abantu babizigirwa ubu ni mbarugwa n'abakiriho. Tandukanya n'ubugunge, utandukanye n'abanyabyaha. Yesu Kristo yashizwe hejuru y'amajuru, hanyuma Imana izogushira hejuru, izoguhezagira. Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe kugira amaraso ya Yesu Kristo yadupfiriye i Golgota atwoza dukure kw'ivyaha n'ivyago. Yesu ashimwe cyane. Dusomere kandi Pastori Hilaire Abalewi igice ca 21 umurongo wa 16 aho yadusomeye uhoraho abariya Mose. Ubu dusomere Abalewi igice ca 21 igice ca 21 umurongo wa 23 gushika kuri 24. Umurongo wa 23 gushika kwa 24. Mugabo ntaze yegere ca gihuzu gikingira hera cane, canke ngo yegere igicaniro kuko azoba afise agasembwa, kugira ngo yoye guhumanya ahera hanje ahariho hose, kuko ari jewe uhoraho ndabeza. Nuko ivyo vyose Mose abarira Aroni n'abana biwe n'Abisirayeli bose. Imana ibahezagire cane. Imana yagize ati ntiwegere ca gihuzu gikingira hera cane. Ni ukuvuga ntuze gusenga utasavye ikigongwe Imana. Ico yaragisavye, kandi ati ubarire n'abana bawe. Mu vyo uzobwira abantu, utangurire ku muryango wawe, utangurire ku mushingantahe wawe, utangurire ku mukenyezi wawe, utangurire ku bibondo vyawe. Ubyanse banse ubasenge. Ni wabasengera mukuri no mu mbwemu, badakijijwe no munsi bazokizwa hanyuma mu misi iza, badakijijwe mu misi iza bazokizwa mu mwaka uza. Wewe kora igikorwa cawe, Imana nayo izokora icayi, kuko nkuko nabibabwiye gukizwa n'ubuntu bw'Imana. Senga cane, winjire mu Mana cane, usabe Imana ikigongwe, usengera abana bawe, usengera umukenyezi wawe, usengera umushingantahe wawe.
hariho ijambo ry'Imana riravuga yuko umugabo, murazi yuko bamwe bavuga yuko umugabo ni umutwe w'umuryango. Umugabo ni umutwe w'umuryango. Kuba umutwe w'umuryango rero si ukugara ugira uti jewe ndiwe nije mugabo afise ijambo rya nyuma. Oya, kuba umutwe w'umuryango ni ugusengera cane umuryango. Kuba umutwe w'umuryango ni ukubabwira ijambo ry'Imana. Kuba umutwe w'umuryango ni ukwinjira mu Mana cane, aho bakabona bati papa ni umukozi w'Imana, abana bawe bakazohezagirwa kubera uri umukozi w'Imana, umukenyezi wawe akazohezagirwa kubera uri umutwe w'umuryango, abuzukuru n'abuzukuruza bakazohezagirwa kubera umutwe w'umuryango yari strong, yari akomeye mu izina rya Yesu Kristo. Aho niho uzoba uri umukozi w'Imana, niho uzoba uri umutwe w'umuryango. Umutwe w'umuryango si ukugara canke si ukugira ngo jewe nije mfise ijambo rya nyuma. Oya, ni ukwisonzesha, no gusenga, no gukorera Imana mu d'une façon déterminée engagée. Aho niho uzoba uri umutwe w'umuryango. Umutwe w'umuryango si ukugara ngo mfise ijambo rya nyuma. Oya, n'abadakijijwe bazokizwa kubera wewe. Kubera mu gifaransa bavuga ngo les actes parlent plus fort que les paroles. Uko ugenda, uko biravuga, uko wiyumvira, uko usenga, uko ubona ivyo. I Bujumbura narabana n'abana bakambwira, ubu niho bambwiye bati twama tubona saa 9 y'ijoro byuka gusenga. Bakabibona, je nari nzi ko batabibona, bakabona yuko nje kare, ntashe kare. Mama w'abana yari no mu Budage, hanyuma nkabona afise abana b'abadolescente n'abadolesa, nkagira nti ivyo ari byo byose natashe kare ntibazotaha kare, ntabaye muhira d'une façon disciplinée, ntibazoba disciplinée. Sinavuga amajambo menshi ngo tugume tunigana, gume niruka inyuma y'ingo, mugabo babona ndi seriye, ndi ntaha ku kazi kare, mvuye nari ku kazi nigeze kuba ndi muhira, ngasenga, tukakora ibikorwa hamwe, tukiga ijambo ry'Imana, tukarimedita hamwe. Aho niho baca babibona bati koko nivyo. Donc si ugushwana, si ugukubita inkoni, urashobora gusenga kurera umuryango wawe uvuga amajambo make, uwerekana akarorero keza, ukora utari ikinebwe. Nta handi ndi kuvuga nk'abantu baciye baja mu nzoga bakanywa inzoga z'iburaya, zigurwa make kandi ziraryoshe. Abana bawe bazonywa inzoga, uzobabuza inzoga nawe unywa inzoga, nawe uri umusambanyi ngo ubabuze ngo reka gusambana canke ngo uje reka kugira oya, canke uri gumashwana n'umugore. Oya, kora neza. Ayo majambo uvuga uko wigenza, bazobibona bigenze gutyo. Hari naho bazokugora, ariko touta bizohinduka. Imana ibahezagire cane. Hanyuma dusome kandi, Imana murabona ko yari yarihanikirije Abalewi ngo ntibaze bayizanira ibimazi batejejwe. Ni ukuvuga rero twezwe ibimazi ivyo niki, bimazi no gusenga. Ntugende gusenga utejeje, usaba ikigongo Imana, uyinginge, usaba ikigongo Imana mu buryo bwose, hanyuma ukorera Imana. Tubisome kandi mu Balewi nyene igice ca 22 umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Abalewi 22:1-3. Aha naho handitse ngo Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe baze bitonde mu kwegera ivyejejwe Abisirayeli banshikanira, boye gutukisha izina ryanje ryera. Nduhoraho ubabarire yuko umuntu wese wo mu ruvyaro rwabo azokwegera ivyejejwe Abisirayeli banshikaniye ahumanye, uko urungano rwabo ruzogenda rukurikirana, uwo muntu azarandurwe akurwe imbere yanje. Nduhoraho. Imana iguhezagire cyane. Imana uko yakora kera niko ikora neza. Imana uko yabwiye Abanyisirayeli natwe niko itubwira. Natwe twaratoranijwe turi abana b'Imana, kuko uri umukozi w'Imana, waratoranijwe, warakijijwe, ugakora ivyaha ukaza gukora gusenga no kuvuga gukorera Imana utejejwe, uba uriko uratukisha izina ry'Imana.
niwe yabivuze n'Imana yabivuze sivyo ndabivuze gutubwije izina ryanje ryera nije uhoraho ndabivuze kandi umuntu wese mu ruvyaro rwabo azokwegereye ivyejejwe abisirayeli bashikaniye ahumanye urunganiro rwabo ruzogenda rukurikirana uwo muntu azarandurwe akugwa imbere yanje. Imana irashavura, Imana n'Imana ipfuha, Imana ntigomba kuyivanga, oya igomba ko yaguhamagaye, ko yagutoranije, ko yakugize umwizigirwa bumwizigwa. Notre Dieu est fidèle, nawe ba fidèle ube umwizigirwa. Nshuti yanje zisi y'umusaraba, Imana yabwiye abanyisirayeli natwe iratubwira, iriko irakubwira wiyeze wihane usabe ikigongo Imana imbere yuko dusaba dutanga ibimazi, imbere yuko dutazira, imbere yuko dusenga, imbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana, tubanze dufate umwanya munini. Hariho umukozi w'Imana yigeze kuvuga tugomba kuvuga ijambo ry'Imana iminota 30. Banza umare isaha uri mu masengesho, uri kurabaza Imana, uri kurasaba ikigongo Imana. Niwaba uvuga isaha, mara amasaha 2 uri kurasenga. Wiyeze usabe ikigongo Imana, utelefone umuntu yoba ikintu cyose gisa n'icyaha. Hanyuma icyo gwenda kose uyage n'Imana kandi umenye kwitandukanya n'abanyabyaha. Birababaje kubona umuntu wo muri bino bihe abanyabyaha aho kugira ingeso nziza, aho ko abanyabyaha aribo bomukurikira, aribo babakurikira. Ugaca usanga twategereza gukurikira abanyabyaha bagakurikira ingeso zacu nziza, ugaca usanga turiko dukurikira abo banyabyaha. Aha mwashitse Iburaya, turi Buraya. Aha rero aba aribo bazokurikira ingeso zayo, ntituzokurikira ingeso zabo. Tuzoraba ingene bambaye, tuzoraba ingene bavuga, twebwe nitwe twahezagiwe. Dusome Abalewi igice ca 18 umurongo wa 1 gushika ku wa 5. Pastor Abalewi igice ca 18 umurongo wa 1 gushika ku wa 5 havuga aya majambo akurikira. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ivyo kwitandukanya n'ingeso z'abanyakanani. Uhoraho abarira Mose ati barira abisirayeli uti niwe uhoraho Imana yanyu, ati ntimuze mukore nk'ivyo abo mu gihugu ca Egiputa bakora, abo mwahora mubamwo, kandi ntimuze mukore nk'ivyo abo mu gihugu c'i Kanani bakora. Iyo yabajanye kuba, ntimuze mukurikire amabwirizwa yabo. Imana ibahezagire cyane. Murumva iri jambo ni rwacu, ni rwanyu, ni rwawe. Ntimuze muri Egiputa n'abanyabyaha twari, bwa mbere ntitwari dukijijwe, ntituze dukurikire ingeso z'abanyabyaha. Icya kabiri, ntituze dukurikire ingeso zabo tugiye kubamwo. Aha Imana yavuze ati ntimuze mukore nk'ivyo abo mu gihugu ca Egiputa bakora aho mwahora mubamwo, kandi ntimuze mukore nk'ivyo abo mu gihugu c'i Kanani. Aho mwahora mu gihugu ca Egiputa no kuvuga abanyabyaha, ntimuze mukore nk'ivy'abanyabyaha mutarakizwa ivyo bakora, kandi ntimuze muce mukurikira ingeso zaho mugiye kuba mu banyekanani. Ngaha muje Iburaya muzobona vyinshi, ubiento bagire haze ete bose uzosanga bagenda gusa, hanyuma namwe ntimuce muce mugenda gusa. Bose uzosanga binywera inzoga bagenda baborewe, ntimuce munywa inzoga. Bose uzosanga badasenga, ntimuce muguma mudasenga. Bose bazoguma biruka inyuma y'amahera, biruka inyuma yo gukora akazi konyene. Mukore mugabo hariho umwanya wo gukora n'uwo gusenga, kuko Imana yarabitunganije vyose. Umunsi ufise amasaha 28, mu masaha 28
hariho amasaha 8 yo gukora n'amasaha 8 yo kuruhuka, haba hasigaye amasaha 8 yandi. Ayo masaha 8 yandi nayo gukora igikorwa c'Imana. Ayo gukora igikorwa c'Imana ni Imana izokunezererwa, ni Imana izoguhemba, ni Imana izogushira hejuru, ni Imana izohezagira n'uruvyaro rwawe, igahezagira n'ivyo uzokora vyose. Yesu ashimwe cane. Muranyumva? Imana ibagirire neza kandi uze witondera ivyagezwe vy'Imana. Ivyagezwe vy'Imana ni wavyitondera bizokubeshaho. Uti bizombeshaho gute? Bizokubeshaho. Bizokubeshaho ibikorwa vy'Imana. Si ukuvuga rero, si ukuvuga ko ari ibigira 10 canke ibindi. Kuba umuherezi ni witondera ivyagezwe vy'Imana. Uwitondera ivyagezwe vy'Imana duhejeje kubona aho hejuru ategerezwa gukorera Imana ataciye iruhande. Uti bigenda gute? Kuko nk'ubu abantu benshi Satani arabateza ubwoba ngo utivye ntuzotunga, utagiye mu busambanyi ntuzoronka akazi, utabaye indyarya canke ngo ubeshe ivyo uzovuga sivyo. Ni ukuvuga muti none umuntu ativye adasambanye atagize maguye arashobora guhezagirwa? Birakunda muri bino bihe ko ibihe vyagoye. None ivyo birashoboka canke ntibishoboka? Bibiliya ibitubwira ko iki? Kuba ku muherezi, uti kumbure kuba ku muherezi muri ino myaka uriko utubwira Pastori ibintu bidahuye bitagira epfo na ruguru ntivyumvikana. Ubu ntivyumvikana, birumvikana cane. Dusomere muri Zaburi igice ca mbere, ndoba narabibabwiye, mugabo kwigisha no gusubiramwo. Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa 3 kugira mwumve yuko umuntu akorera Imana atari mu buryarya canke atari mu bugunge ashobora guhezagirwa. Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa 3. wa mbere gushika ku wa 3 bavuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashirako umutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Imana iguhezagire cane kugira muvyumve neza, kugira munyugwe. Dusobere wumve akamaro ko gukizwa ukiri ngaha kw'isi, ukiri ngaha kw'isi. Sivyo tubesha. Soma gusubira mu vyagezwe igice ca 28 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda. Gusubira mu vyagezwe Ahiri jambo riko ribwirwa wewe. Aha rero ngo ndiko mvuga yuko Satani akubwira ko utivye, utabeshe, utagize amaguyi, utabaye ubusumu atakuntu wifata. 28 umurongo wa kangahe? Wa mbere ira ku murongo wa mbere. 28 umurongo wa mbere uvuga ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagera uyu munsi, mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi. Kandi iyi mihezagiro izobazako ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Muzogira imihezagiro mu bisagara, muzowugira no mu matongo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu n'uruvyaro rw'amasho yanyu
inka zanyu zirondoke bo n'imikuku yanyu. Mu bisimbo vyanyu hazoba umuhezagiro, bo no mu twato twanyu mucumbamwo. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. mu maja no mu maza. Yego. Uhoraho mu maja no mu maza. Yego. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi, batsindirwa imbere yanyu. Bazozanana inzira imwe, babateye bahunge baciye mu nzira ndwi. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe, ube mu bigega vyanyu no mu vyo mukora vyose. Kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Uhoraho azobahagarikira ngo mumubere ihanga ryera, nk'uko yabarahiye nimwitondera ivyagezwe vyiwe Uhoraho Imana yanyu, mukagendera mu nzira ziwe. Kandi amahanga yose yo kw'isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho, abatinyi. Uhoraho azobasesekariza ivyiza, agwize uruvyaro rwo mu nda zanyu n'urwo mu masho yanyu, n'imirima yo mu ndimiro zanyu, mu gihugu yarahiye ba sokuruza banyu ko azokibaha. Imana iguhezagire pasi. Ibi pasiteri aje kubisomera nivyo ni realite. Urashobora kubona umukozi w'Imana aparama asa n'ukenye, ukabona n'ikirato cahengamye, ukabona na rasi yatayiriho, mugabo hagera afise umuhezagiro udasanzwe. Azoja no mw'ijuru, azohezagirwa mu buryo budasanzwe, no ngaha kw'isi n'abuzukuru biwe bishobora gufata umwanya munini. Ariko abuzukuru biwe n'abuzukuruza n'abaki. Harya Uburundi ubu bavuga ko bukenye cyangwa bukenye, ntibukenye kubera intwaro z'ubu, bukenye kubera abasogokuru n'abasogokuruza bagendera muri bakiranga, bagenda bafise abagore bangahe, bagenda bayicana bagira ibiki. Donke n'ibintu vya kera, donke n'imivumo ya kera, imihezagiro ya kera n'imivumo ya kera nidukwirikirana. Ariko rero ni watangura gukizwa, tugatangura kugira generation nshasha. Abana n'abuzukuru bacu bazohezagirwa mu buryo budasanzwe. Mugabo uhezagiwe mukora mu mwana mukuri, atari ibintu vyo kuyemvyako, atari amafarse, atari uri umuntu akijijwe mu buryo budasanzwe. Murashobora kuvuga muti ivyo ni isezerano rya kera, n'isezerano ry'ubu niko rimeze. Utegerezwa kuba nous sommes des combattants, abo turwana saba inyama n'amaraso. Igituma bimera uko nibiki, murashobora kumvira muti bibi uko nibiki. Ni ukuvuga ni esprit mauvaise, ni vya bindi mu Kirundi bita imikoshi. Igihe ugenda mu busambanyi ugira imikoshi, igihe wiba ugira imikoshi, igihe wica ugira imikoshi, igihe uteranya ugira imikoshi. Satani wagushirako ni wakoze arakushirunda kw'ivyondo. Ariko igihe witwikirije le sang de Jésus, uronka benediction, karonka ibitangaza. Ngaha dusomera pasiteri abanyefeso ibi turiko turiga n'ibintu pratique, ibintu bizi gufasha mu buzima bwawe, kubera uri umuherezi akamaro kavyo n'ingene ushobora guhezagira. Abanyefeso igice ca 6 kuva ku murongo wa 12, kugira wumve ingene ushobora guhezagirwa muri ibi bihugu urimwo, muri ibi bihugu twajemwo mu mahanga, cito ko ari mu mahanga. Utegerezwa kwigenza, ngene utegerezwa kubaho, ngene utegerezwa kugenda neza, kugira ngo umuherezi w'ukuri utegerezwa kuronka inyungu hano kw'isi no mw'ijuru. Ni kugira n'abasatani n'abadayimoni bakubonye bahunge mw'izina rya Yesu Kristo. Satani agutumye ko abadayimoni baca bagira bati ntuntumeyo, harya turasha.
dusomera abanyefesi igice ca 6 umurongo wa 12 kumanuka. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ibigwanishwa vy'umukristo, kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru bafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ivyo mwabire ibigwanishwa vyose vy'Imana, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka kw'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivyo ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ivyo vyose mwabira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabira inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe vyose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Kandi nanje nyene munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose, menyekanishe nshize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi ntumwa yabwo iboheshejwe umunyororo. Insiguro ivyabwo nshize amanga nk'uko bimbereye kuvuga. Imana ibahezagire Pastor. Aha ntimwihende hano i Buraya, naho mubona hari amazu meza meza, amabarabara meza meza, hari imbwemu. Hariyo turi ku rugamba, nous sommes des combattants spirituels. Dutegereza rero kugira, nous sommes des commandos, abakomando rero dutegereza kuba bien armés kugira ibigwanishwa, kandi ivyo bigwanisha rero ni ibigwanishwa vyose vy'umukristo. Ivyo bigwanisha vyose vy'umukristo nk'uko Pastori yahejeje kuyabwira, utegerezwa kugira umukuri, ari akazi mukuri, ari ivyo ukora vyose, ari aho uzoba, ikintu cose bibe uri mukuri, mu kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Ivyo ni ibigwanisho utegerezwa kuba wambaye kugira ngo ushobore gusenga, kugira ngo utegerezwa kuba umuherezi ukuri Imana yemera. Utegerezwa kuba uriguma no ubutumwa bwiza bw'amahoro, kugira ugenderemwo mu vyo uzogenderamwo vyose. Kandi n'ivyo mwabira inkinzo y'ukwizera, wizere Yesu Kristo ko ari umwami wawe, umukunzi wawe, mu vyo ukora vyose. Aho niho mwabira inkofero y'agakiza, ukizwe cane gose. Uko wakijijwe kuwa mbere ntaba ari kuki ugumu urenzeko kuwa kabiri, uko wakijijwe kuwa kabiri urenzeko kuwa gatatu, urenzeko kuwa gatatu, urenzeko kuwa kane, gushika ryari, gushika uguma, no kuvuga uri umugeni. Turabageni ba Kristo, ko turabageni ba Kristo, turindiye nk'uko Pastori Yesu Kristo ashobora kuza kudutora umwanya wose. Tugume twikura kamarabaga, Yesu Kristo ashobora kuza kudutora umwanya wose. Yesu Kristo azoza gutora abasa nawe. Yarigeze kubebwira ko ari nk'ugasumako, ushize akantu uze kasumako ngaha, ako kaza gutora kuma. Urabona uje gutora akuma, akuma gatora, agasumako gatora utwuma, ibitari ivyuma ndibireka kaja mu kirere, hanyuma gaca genda. Yesu Kristo niko azotora abasa nawe, agenda udasa nawe. Abadagi nibo baguza ngo choose. Aho naco muzovugana rero. Twiyeze tugume twiperfectiona ku munsi ku munsi, mukuri, mu kugororoka, ubutumwa bwiza bw'amahoro, ukwizera. Nivyo bigwanisha utegeza kuba ufise. Agakiza, ijambo ry'Imana rigume mu kanwa kawe, inkota ya mpwemu yera, niryo jambo ry'Imana. Musenge muri mpwemu ibihe vyose,
ibihe byose muti birashoboka gusenga ibihe byose donc uri ku kazi ukaguma muri un esprit uri usenga ikintu cyose waseze mu gitondo ni ukuvuga urashobora kugira ngo gusenga mu gitondo ni ukuvuga kuronka umwanya wo gusenga ubu satani yarazanye ibintu by'ama WhatsApp yarazanye ibintu by'amateleviziyo kumenya amakuru udakora n'ibyo mugabo hariho umwanya kirazira ko ukamenya umwanya ukaryama kare ntushobora kuryama minwi ngo uronke umwanya wo gusenga kandi imana ntuyibipa niwe wayibipa izo kubipa no kurondera umwanya ipfa kuryama 2:30 je ndiko ndababwira ibintu pratique sindiko ndababwira ibintu très compliqué bishoboka kandi ngoranaje kandi mbona bishoboka ukaryama 2:30 cyangwa ukaryama 3:30 hanyuma ni ushobora kuvyuka 9 gusenga ni ushobora kuvyuka 10 ugasenga ni ugenda en fait uri bien outillé ufise ibigwanisho byose byo mu Kristo niho akazi kazogenda neza niho satani n'abadayimoni ibozohunga ubwo nuheza gikwa ukati byagenze gute nawe uzobugira igiye kuburana ni Yesu Kristo niwe azokuburanira niwe azokugwanira kubera yuko yakuzanye ngo umukorere ngana handi azogira niwe ngo uwimpapuro hanyuma ngo uwimpapuro uzonkorera kandi Imana irabona ibwina mu mutima kuzoyikorera gutazoyikorera irabona kuri kweyenda cyangwa utazoyihera donc ube engagé ube déterminé narababwiye la fois passée ko c'est pour votre bien ni kuneza yawe hano ku isi kuneza yawe no mu ijuru yumvira ahantu uzoba miliyari y'imyaka indeterminé uri mu bwami bw'Imana erego ushize mu umaze gushika mu ijuru ntiyifuza kugaruka mu ijuru ngo ni ahantu heza cyane abantu bararondera amazu ino bakarondera ahantu heza mugabo ni incroyable ni ukuvuga Imana iradukunda cyane nico gituma Yesu Kristo yagombye yuko tubana nawe nico gituma rero mu bigwanishwa ari ukuri ukugororoka ubutumwa bw'amahoro ukwizera ingofero y'agakiza ngote ya mpwemu yera ijambo ry'Imana musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose gusenga no kwinginga kandi ivyo byose mubere mu maso mukobeje kandi musengera abera musengera abakozi b'Imana mudusengere musengere Pastori musengere kuko satani arababazwa n'ibi turiko turababwira biramubabaza muri iki gihugu c'Iburaya huzuye ibintu vya konkibinate huzuye ibintu by'abarongorana bafise ibitsina bimwe huzuye abantu bagira amadivorce huzuye abantu bagira avortement biramubabaza ko turiko turategura ubwami bw'Imana ni mudusengere tubasengere dusengeranire ibi bihugu tubifate kuko Imana yarabiduhaye mu izina rya Yesu Kristo musengere kugira ngo duhabwe inguvu no gukora iki gikorwa c'Imana twifuza yuko hazoba ishengero rya mpwemu yera hano mu Budagi rikomeye gusumba isi yose gushikaho abadagi dusengere iki gihugu kugira ngo abadagi Yesu Kristo niyaza kubanyakura azotwara abadagi kubera wewe amen amen wewe en fait ngaha ntitwaje kurya amahera y'abadagi cyangwa kugira twaje gutabara abadagi kubafasha kugira bazoje mu ijuru tubasenge murabyumva ntitwaje ngo badufashe twaje ngo tubafashe twaje ngaha mu Budagi kugira ufashe abadagi wabyumvise amen amen donc les Américains barakoresha amahera investigation nini kugira bamenye probleme donc bamenye ko waje gufasha Ubudagi waje gufasha Europe ni européenne kugira ngo kuko na handi yo tutazi yo mutazi abantu Yesu ntiyotoye yosanze bari muri avortement yosanze bari mu makonkibinage yosanze bari muri copinage yosanze bari ko bari mu homosexualité twate Imana itabare haze reve spirituel muri bene bihu kubera wewe amen kubera wewe kandi ati naje nyene mu nsengere kugira mbahabwe insiguro uko mvuze kose menyekanisha shinga inshize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza kuko ndi ntumwa yabwo ibohesheje umunyoro nsigura ivyabo shize amanga nk'uko bimbereye kuvuga Imana rero tugirire neza idufashe
idufashe kino gikorwa c'Imana uri kurakora, kino gikorwa c'Imana turiko turakora. Kandi rero nariko ndababwira rero aho Imana yaratugiriye neza. Muri iyo suwa rero nariko ndababwira ko utegerezwa kugira neza, ko utegerezwa kugufasha mu buryo bwose. Kandi no ngaha kuyisi soma muri iyo suwa igice ca mbere umurongo w'umunani pa. avuga ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Bizogenda neza kubera iki? Kubera ijambo ry'Imana uririmbura matin et soir, kandi ukarimeta en application, ukarigendera ibyawe bizogenda neza kubera yuko uzoba ugendera ijambo ry'Imana. Imana izoguhezaga. Imana yacu kino gifambura niyumvira mbere murazi Imana yaramanitse turi kumwe, ariko irakumva ivyo turiko turakora. Ubigendere, ubiremwo, ubigendere ko winjire mu Mana ata bintu vy'akazuyaze, kuko ufise akazuyaze Imana irakudawa. Winjire mu Mana koko rwose 100%, n'ivyawe bizogenda neza. Ivyandi vyawe si gwanje ni gwawe, c'est pour votre intérêt, ni kuneza yawe, si kuneza yanje. Imana izokugirira neza, winjire mu Mana hanyuma uzoba mererwa neza hano kw'isi kubera iki? Kubera yuko hano kw'isi uragira umunezero, naho ibihuta ntibizoreka, ibikugora ntibizoreka. Kubera iki? Mw'ijambo ry'Imana bagira ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko mugabo Imana iyamukiza yose, kandi byose bifataniriza kugira neza kubaha Imana. Ukabona ibintu biza kuguca ivutu, ivyo biba narabikubwiye, biba bije kugira ngo uce usimbira kure, bone kure, uce ugenda. Ntugire ngo ni ukuvuga Satani yaratsinzwe, yatsindiwe igorogota, yatsindiwe ku musaraba. Yesu Kristo yaradukunda cane, aradukunda mu buryo budasanzwe. Mutadukunda gute? Soma pasta igice muri Yohana 17:24, 17 umurongo wa 24. Turi mu kurangiza. Yohana 17 umurongo wa 24 avuga ngo, Data, abo wampaye ndagomba kwaho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Imana baheze mbere urumva Yesu Kristo ngenda gukunda. Aha yari isengesho rya Yesu Kristo. Ati Data, abo wampaye wewe ndagomba kwaho ndi nabo bahabona. Nico cifuzo ca Yesu Kristo, nico gituma zo gutwara mu ijuru. Ndagomba kwaho ndi, aho ari na Data, aho abo wampaye wewe ndagomba kwaho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza wampaye. Kugira urabe ubwiza wampaye, Yesu Kristo yifuza kugira muzobane, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Nico cifuzo ca Yesu Kristo, ko muzobana ukabona aho Imana yamushize, mukabana na Yesu. Niyo misiyo yiwe, nico cifuzo ciwe, kuko ni heza cane nk'uko nabibabwiye. Kugira ngo ukorere Imana kugira ngo wumve ko uzomererwa neza. Sinasubira yadusomere muri Yohana igice c'12 umurongo wa 26. 12 umurongo wa 26 handitse aya majambo ngo, nihagira unkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. Nihagira unkorera Data azomuha icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Nihagira unkorera, niwakorera Imana
niwakurikira Yesu nk'umwami n'umukiza aho azoba ari ntawe niho uzoba uri uzobura umukozi w'Imana niho uzoba ntihagira unkorera data wo mw'ijuru azoguha icubahiro mbe urumva guhabwa icubahiro n'Imana incroyable nico gituma satani rero kubera atazoja mw'ijuru atazoshikayo agerageza uburyo bwose kuduhuvya ntidusome ijambo ry'Imana akagerageza uburyo bwose ntidusome ijambo ry'Imana akagerageza uburyo bwose ntidusenge akagerageza uburyo bwose akazana ivyerekeye masturbation pornography akagerageza uburyo bwose akazana avortement akagerageza uburyo bwose akazana homosexualité akazana uburyo bwose akazana divorce akazana uburyo bwose akazana amacakubiri y'amoko akazana uburyo bwose akazana ibintu byo kwicana n'inzigo n'urwango kugira ntituzohonyore mw'ijuru kuko n'abatazohonyurayo ubwo rero ku ijambo ry'Imana rivuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kumenya Imana ubwenge rero umaze kumenya yuko satani atagushakira iciza uca umenya inzira y'ukuri aha nico gituma satani yatsinzwe nico gituma rero Imana ibagirire neza kandi bahezagire kandi dufashe kandi tugirire neza dusenge Imana data twese mw'ijuru uragahezagire iri jambo twavuze ibitari bike ariko vyoshobora guca mu gutwi kumwe bigaca mu kundi bikagenda ariko ndakwinginze aya majambo agume muri twebwe yaba je ndavyigishije y'abana bandi abakize abafashe tuzohurire mu kirere twese tuji waho mw'ijuru kubana ibintu bidashira umuntu wese agwaye umukize mu izina Yesu Kristo umuntu wese afise ibimugoye Mana nzima umutabare kandi atuye Gervais bituye muri kino gihugu wahise ubudagi Mana nzima tugikorere ndatuye igikorwa c'Imana gifadika ishengero rifadika atari kuri Zoom igikorwa c'Imana pratique mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahezegere mwese amen. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane Yesu abahezagire. Turanezerewe n'aya majambo. Aya majambo rero twayafashe kuri runo